hamwe bafata byanyu yaciye akanzu, hamwe byawe n'ibitari bikibaho yaciye akanzu. Ndagutangariza ngo akanzu k'Imana karabonetse, akanzu k'Imana karabonetse. Iyi tugiye kubona akanzu k'Imana, uku kwezi gutangura ugiye kubona telefone kugira ngo akanzu kabonetse. ntabwo dushobora kwigisha uko twasenze. Nta mwanya mfata wo kwigisha mugomba ndakubwira ijambo Imana yari yambwiye. N'iri jambo ryavuga ngo hamwe n'ibibagerageza ngo Imana ibaciriye icyanzu. Iyo ni Imana yari yampaye ririya mu bikorwa. Kavuga ngo hamwe n'ibibagerageza, hamwe n'ibibagerageza. Ibibagerageza umwe wese afise, ntabyo sinje kwigisha. Ndakubwiye ijambo Imana yatumye ngo ndakubwire hamwe n'ibikugerageza. Imana irazi ko ibikugerageza bihari. Haleluya. Ariko Imana itegekanya icyanzu ku bantu bari mu magerageza. Ubundi icyanzu n'umuntu atabaciye mu irembo rigaragara. Imana yacitegekanya icyanzu. Abantu ba ruguru cyangwa nino mu gisagara bafise entre zibiri. Hariho entre principale iriya iriko portale, ariko abandi bantu usanga bategekanya akabyango ko mu cyanzu. Ako gacamo abakunzi gusa, ako gacamo abakunzi, ako gacamo abantu b'abakunzi. Imana rero abakunzi bayo, uwumva ko ari umukunzi wayo imukiriye akanzu. Nasomye ijambo riranezera. Iryo jambo nasomye ryanejereje umutima wanjye, numva nezerewe cyane. Aho iryo jambo ryavuze ngo kuko Yesu yagerageje abasha gutabara bari mu magerageza. Amen. We nawe yaragerageje. Azi icyitwa igeragezwa icyo ari cyo. Azi igeragezwa, azi umubabaro. Yesu yaravumwe, Yesu yarababajwe, Yesu yarasuzuguwe, asuzugurwa n'abo yagiriye neza, abo yaremye, abo yahaye, yakishije, abo yagaburiye baramuhinduka, abo yahamagaye, abo yabwiye ubutumwa, abo yakishije indwara baramuhinduka. Ijambo riramara ngo kuko nawe yageragejwe abasha gutabara bariko baragerageza. Utani ijambo rivuga ngo uhoraho uyu mugoroba guciriye akanzu mu izina, abakunzi biwe arakanza aciye, inshuti z'umusaraba arakanza abaciriye, abana b'Imana harakanza abaciriye, abasenga mu kuri no mu mpemu harakanza abaciriye, abagororotsi harakanza abaciriye, abarindiriye ukugororoka harakanzo. Kuri akanzo karacitse. Iyo cyumva batera haleluya. Ndakuranya ngo Imana yaciye akanzu, kandi gaciyaho utakaziga, kandi gaciyaho katari kazi, kandi ikoresheje utasobanukirwa, kandi ikoresheje utaruzi. Uwo bashyira kwa amaso si waciye akanzu, uwo wiyumvira si waciye akanzu, uwo yaraguhevye ahubwo ni wagiye guca akanzu, uwo utashyira ku mutima ni wagiye gucirwa akanzu, uwo yaraguhevye cyangwa akaguhama cyangwa akakubwira nabi ni wagiye kugucira akanzu. Ijambo ni uguhora haciye akanzu, ariko umugoroba nta muntu yahora haciye akanzu batere haleluya. Haleluya. Hari abakobwa Imana iciye akanzu. Ariko ndasenga cyane, niko ndasenga cyane, ndiko ndasenga cyane ngo sinafukamye mfashe umwanya munini, numva ijambo rirambariye ngo Imana iraciye akanzu. Haleluya, haleluya. Ndakanguka nukumenya umuntu ariko abimbwira, ndakangura gutya ndaraba ndibaza uwingiye ndabura, mbanda agasenga, ndiko ndasenga kandi numva ijwi rirabwiye ngo rega ni wowe Mariye, Imana iraciye akanzu. Ni wowe Imana iciye akanzu. Ntabwo idaciriye umuntu ataje, ahubwo igaciriye umuntu yaje hano, igaciriye umuntu amaze amasaha abiri ariko arindira Imana.
bigaciriye umuntu yari yayihamagaye, bigaciriye umuntu yari yabuze inzira, biramuciriye akanzo. Muri gande biraciye akanzo, muri bya bihe biri imbere yawe biraguciriye akanzo, yambaye abari kurara biraciye akanzo, bimwe byari biguhaguruka biraciye akanzo, bimwe byari ko birakugwanya, ariko Mana yo mu ijuru iraciye akanzo. Uyu mugoroba atahura ko iciye akanzo n'ukuri kose. Haleluya, haleluya. Hamwe utarunze iraguciriye akanzo, bya bindi utemerera biciyemo akanzo, bimwe byari bimeze nk'imisozi imbere yawe iraciye akanzo, ya Yeriko yari imbere yawe yaciwemo akanzo. Oh, haleluya. Yewe wa mukobwa biraciye akanzo aho utaruzi, wa mupapa iraciye akanzo, wa mumama kuri wa mugabo wawe iraciye akanzo, kuri wa mugore wawe iraciye akanzo, kuri ya madari iraciye akanzo, hamwe wafata byanyu iraciye akanzo, hamwe byawe n'ibitari bikibaho iraciye akanzo. Ndagutangariza ngo akanzo k'Imana karabonetse, akanzo k'Imana karabonetse. Iyi ndwi ugiye kubona akanzo k'Imana, uku kwezi gutangura ugiye kubona telefone ikubwira ngo akanzo kabonetse, ugiye kubona abantu bakurondera, ugiye guhura n'umuntu mw'ibarabara akubwira ngo burya nari nkuzaniye amakuru meza. Oya, akira amakuru meza, akira amakuru meza. Nari nkunze kwakira amakuru meza, amakuru meza nuko Imana iciye akanzo. Akira amatangazo atandukanye n'ayo wari umazemo iminsi, Imana iraciye akanzo. Amatangazo wari umaranyemo igihe yakubwira ngo karabaye, yakubwira ngo isi irasidutse, yakubwira ngo ntibikunda, yakubwira ngo byarapfuye, yakubwira ngo erega karabaye, ariko amakuru meza afatika yakubwiye ngo Imana iraciye akanzo. Ayo n'amakuru atandukanye n'ayo wari umaranye igihe, ayo n'amakuru atandukanye n'ayo bari barakubariye. Iyo ni mesaje itandukanye ni mesaje wasomye muri telefone. Hari umuntu yakurungikiye mesaje iraguca ivutu, irakurandura, irakubuza amahoro, umuzica uvuga urara utaryamye, wirirwa utaryamye, ariko akira mesaje. Mesaje ndakuzaniye biraciye akanzo, mesaje nkuzaniye ndakuzaniye Mana yo mu ijuru. Nobosike note mene tabitu. Ryaryo jambo abaryumvise bakomera amashumwa meza. Yaryo mesaje y'iminota 5 yonyene ikubwira ngo Imana karabonetse akanzo, iraciye akanzo abana bahari, abayubahira baciye akanzo, abamaze umwanya mu mubabaro n'agahinda barira, babuze icyo bafata, babuze uwo batabaza, babwiye umuryango cyangwa famiye birananirana, baragaragaje inzira zose zarananiwe, ariko Imana yo iciye akanzo aho utaruzika. Haleluya. Akira akanzo k'Imana. Oya, tamukanzo k'Imana, tamukanzo k'Imana. Haleluya. Uri mu nzira itagendwa, inzira itazwi, inzira y'umubabaro, ariko ca mu nzira y'akanzo k'Imana. Iyo nzira yo kugumwa, iyo nzira nuyivemo uce mu nzira y'akanzo k'Imana. Haleluya. Haleluya. Amakuru yarayo Yesu abamugisha mwinshi. Nimba abantu bafise ntaho nyene babonye Imana mwaya masengesho, cyangwa Imana yakoze ko cyangwa ikabohora cyangwa ikagira neza, bitegure bavuga icyo Imana yakoze. Ni byiza cyane ko vuga icyo Imana yakoze. Ridogereze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana yakoze ibintu byiza cyane kwa kakahoroba no utumva rumvise. Lero wundi muntu umwe azoba ari ngaha ku munsi wa Mungu, kuko hari ikintu Imana yampaye. Urumve umuntu umwe basi, ubwirisho wihambirire ku muntu umwe basi, kugira ngo ushobore kurokora ubuzima bwiwe basi. Umuntu umwe basi, aho bikunda urondere uburenga umwe, ariko urondere umuntu umwe, kuko hari ibintu Imana yambwiye sinabikubwira ubu bizoba bihari ku munsi wa Mungu. Ugerageze. Nimba ari umuntu agatahura neza ibihurimo byo gusenga, muronde
iyo amadamu wawe umwiringa azoze, iyo umugabo wawe umufukanye azoze, iyo inshuti cyangwa umuvukana wa undi wese umumpamagarire azoze hano ku munsi w'ejo. Mfise message Imana yambwiye izubaka wewe, yubake n'umuryango wawe, kandi apana kububaka ibyaha gusa by'umwanya muremure cyane. Ndakuzana message izogufasha cyangwa igafasha umuryango wawe n'umwanya muremure cyane. Hari ibihe nabwiwe hari ibihe nabwiwe, hari ibintu nabwiwe ntibikenewe kumva abantu bake bangana uko. Yaba bishoboka byari bikenewe kumva gushika no kuri kaburimbi tugashyira amabafe hariya, kuko n'ibihe nimba uri umukunzi wanjye ugerageza ushaka uzozane n'ikaramu wandika ibyo bintu bizogufasha iminsi miremire, bizogufasha iminsi miremire kandi bizohindura izina ryawe, bihindura ubuzima bwawe. Ndazi ko ari ibindi bihe special ku munsi wa Mungu, ariko hari umuntu dukundana hano, umuntu wese azi ko dukundana umfashe iki kintu kandi itangazo ritange n'abuzi bataje hano, ari message yanditse, ari groupe ufise hano muri groupe cyangwa hano mu ishengero zikoranira n'abantu, tanga iyo message ndagutumye, utumire uvuga ati umenye ibyo bivuga. Ushoboye gutelefona mu telefone, ushoboye guhamagara umuhamagara, groupe ushoboye kwandika ko wandike, ugerageze utumire mu buryo special. Ntagire kuko umuntu atazoboneka ku munsi wa Mungu asa n'uzobahombye ubuzima bwiwe bwose, asa n'uzobahombye ubuzima burebure cyane. Umuntu atazoboneka hano ku wa Mungu asa n'uzobahombye ubuzima bunini cyane. Iri jambo ntiwaryumvise neza. Asa n'umuntu azobahombye ubuzima bwiwe. Byari byose ndabiteba ko cyane. Nimba hari umuntu yumvise icyo mwemu abwira ishengero akorere ku icyo kintu, yumvire mwemu yera. Yesu aguhumugisha. Tunegereje ntufate ibisanzwe iyi message tukubariye. Umugisha w'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bigane nawe. Muhaguruke turangize. Turamwibutsa ko ejo isaha 3 tuzoba dutanguye inyigisho cyangwa se inama y'abakozi b'Imana, abadiyakoni, abakozi b'Imana, mwese muzobe muri hano mu gikorwa cy'Imana. Yesu abaho umugisha mwinshi. Imana yacu cyane Cristo.